Ishirahamwe Initiative Seruka pour les victimes de viol ryatunganije uyu munsi iki kiyago kugira ngo gifatanye n'ayandi mashirahamwe kuvyerekeye kugwanya amabi afatiye ku gitsina muri no ruganda rw'imisi 16 rwama ruhimbazwa ku mwaka kuvyerekeye kugwanya ayo mabi. Twifatikanije rero n'ayandi mashirahamwe dufatiye ku civugo c'uno mwaka kivuga kiti twese hamwe duharanire ubuzima bwiza buzira amabi afatiye ku gitsina. Muri urwo ruganda rw'imisi 16 ikigo Seruka cifuza gutunganya ibikorwa bimwe bimwe na cane guhimiriza novuga abene gihugu kugira ngo twese hamwe dushobore kugwanya ano mabi afatiye ku gitsina biciye mwireresi zokinwa na cane mu bice bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura vyatowe. Aha twovuga nka zone ya Buterere, ya Kamenge, ya Kinama, ya Kanyosha, ya Musaga, ndetse tuzogerageza gufasha kwigisha inani twashizeho mu mitumba kuvyerekeye novuga umugambi nawe nuze kugira ngo bashobore nabo kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Ishiramwe Seruka rero rirashima cyane ibikorwa rimaze kurangura mu myaka 19 rimaze ribayeho, ariko intambamyi ntizibuze nkumbure naho harakigore kaboneka, ariko hari intambamyi zimwe zibuza ibikorwa ko zotera imbere cyane. Aha tukavuga nk'ivyerekeye imico n'imigenzo y'abarundi, tukavuga ivyerekeye yuko hari abatinya kuvuga amabi bakorewe kwera wavasubira kuyakorerwa, kandi tukongera tukavuga kandi yuko hibonekeza abagifise umutima wo kumvikanisha hagati y'akoze amabi n'uwayakorewe. Ikigo Seruka rero cagiye kiraca mu biringo novuga bikuru bitatu. Ubwa mbere ikigo Seruka yari projet ya MSF Belgique na cane yaraba ivyerekeye abafashwe ku nguvu, yafasha abafashwe ku nguvu, ariko itariki imwe y'ukwezi kwa 4 2009 niho zava mu minwe ya MSF Belgique, maze habaho ishirahamwe ryigenga ari ryo Initiative Seruka pour les victimes de viol, benshi basanzwe bazi kuri projet yabo ya Centre Seruka. Muri ico gihe kuva mu 2011 gushika uno musi ntitugihanze amaso gose abakorewe amabi afatiye ku gitsina mu buryo bufata ku nguvu gusa, ariko ikigo kirafasha no mu yandi mabi afatiye ku gitsina, kuko amabi afatiye ku gitsina usanga atari gufatwa ku nguvu gusa. Ni muri iyo ntumbero rero gushika ubu kuva novuga uno mwaka w'2022 turavye abamaze kwitura ikigo co ngahe Bujumbura, turamaze kwakira bose hamwe abashika 822, maze muri abo abasangwe ari abakenyezi canke abigeme bakaba bangana n'ibice 93 n'ibice 8 kwijana. Abagabo ugasanga bari ku bice 6 n'uduce 2 kwijana. Muri abo benshi bari munsi y'imyaka 18, kuko bagera ku rugero rw'ibice 82 n'ibice 88 kwijana. Abari hejuru y'imyaka 18 bakaba ibice 17 n'uduce 52 kwijana. Ayandi mabi afatiye ku gitsina kiretse gushashuzwa ku nguvu, turamaze kwakira abapfasoni canke abigeme batwituye muri no mwaka bangana n'111. Abagabo canke abahungu akaba bangana n'indwi, ariyo ba represent bice 6 kwijana. Muri rusangi rero twifatikanije n'ayandi mashira hamwe akora muri kino gikorwa cyo kugwanya amabi afatiye ku gitsina muri no misi 16 yahariwe kugwanya ayo mabi, yama itangura buri mwaka kwigenekerezo rya 2025, ari genekerezo ryatowe kugira ngo turandurane n'imizi amabi akorerwa abakenyezi, maze uru ruganda rugahera itariki 10 z'ukwezi kwa 12, nawe akaba ari umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu.